kuja muri bote si icaha kuduma si icaha nibwirizwa rya kangahe ariko niba ikintu cyose n'umwanya wana idisani simvuye gusenga ndatashe hari ibindi ninaja muri bote ndagenda Acha nifuza kumenya ati mbega wewe Imana senga we kubwiwe ni Imana yita gute ni Imana imeze gute Imana nita Imana umbwiye imeze gute sindayibona isura umukizwa yambara gute umukristo yambara gute bakikiza mu nabapanaro bamba okay uboye ko ni kwija aranturira sanga aranyirukana muri eglise yiwe nzogenda apana sanzwe namye uze ama verset yose yo muri Bible numbwiye gukreya eglise no ikreya Imana batwigishije mu rumenga ni nziza bavuga ko iba mu ijuru none isiga amavuta yawe nawe uvuge ni nziza urayibona ko iwategeka ngo amavuta cyangwa isabuni ibyo by'intumwa byo n'icyayi kimeza ko tubihari ko byigeze binabaho nibo bavya ko iki byose by'amabiri mu bazungu bashaka ko ari ibintu bakreye nyene kugira dubeho dufite icyo dutinya nko mu gihugu ata president ahari ni hamwe wasanga umuntu atambukira ku wundi bagajagaye ivuga habo mukuru aho nimba ari byo banakreye bafite n'ubwenge ndashobora gukora ikintu nkavuga ati Imana irambona ndabihevye sawa bashi tubeho dukorera Imana gusa nibaze ko tamuntu yesubira kurondera n'amahera sibyo ko bavuga n'amahera ko ari ya Shetani kwege amahera no tuyarondera Imana yazanye kugira abantu barondere buzigira bakora mwahuriye muri banki yaki ni ya noti yanditse ko je ndi Imana nije nasinya mahera ni mabi ya Shetani ari turayarondera turabirenga ko tubibona neza cyane napatira aravuga ati bakristo muranebeje je fise amahera yiwanje menshi muri eglise ntanga 10 gusumba menshi sanga nicaye ufise agaciro kanini gusumba na pasteur yo kuvuga ngo umuntu afuye ngo jya mu ijuru cyangwa jya muri ibyo navyo nzi ijuru ndaryumva sibyo kandi ndagemera nkuko abandi bagemera sinokubwira adresse yawe ngo nahango mu ijuru bagenda ukuntu no. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industrial Buja Flavor. Chakanya makuru cyama kibaza cyamvuga muri industrial Buja Flavor. Nkuko tubona tubikora reka tuze dukengurukira Imana, hamarutsura dukengurukira namwe bakunzi ba Budey, bakunzi ba Buja TV ndaduderukana 2021 right now turi 2022. Yes kumbura turaza kuvugana byinshi about tuvuga umuntu araho namukoresha iganiro bazikwa inshurigira gatatu ndamukurikira. Yes uno musi rero nashimye ko ndamukurikira namenya ivyiwe nyabyo kuko twagiranye ikiganiro cyambwira yuko katemera Imana kwakubwira yuko wewe ngo ivy'Imana ntavyazi ngo ntazi n'igituma ari kwisi. Yes turaza kumenya byinshi kuri umukobwa ni AQ ngo gatoyi nakubagarikije mwibara ariko mbabarire nakurikiranye uno munsi AQ bite sawa yazane indashimye byagenze neza yego byarimo byagenze neza cyane byara amavuta kamera rero AQ bite rero ni sawa amakuru y'imyaka meza kwa 2021 kwanza meya ikintu nimuka muri 2021 bon muri 2021 narayizagiwe wayizagiwe nande n'abantu cyangwa n'Imana ariko no musira muvuye gusenga so gusenga ndasenga sibyo kandi senga Imana senga Imana yaheke Imana nzi jewe kubera ngaho kwisi nyene dufite Imana nyinshi umuntu wese yarakira Imana yiwe senga Imana nzi nigishijwe Imana wigishijwe n'inyamana nyabaye Imana nigishijwe peut-être no vyita ko ari Imana nsanga muri eglise niyo gara muri chambre nkasenga ngavuga ati yo niyo Imana nigishijwe kariyo izindi Imana nyene abantu bakreye nyinshi cyane usanga nabo nye barazigishijwe ngo nayigishijwe nanje senga iyo nigishijwe urayemera nk'Imana yako neza kumva yuko senga Imana kandi irakwishura cyane ariko nizere yuko bamwe babita urukundi kuntu bavuga ko temera Imana wewe bon bagaksha bifuza kumenya Imana wewe wemera urana bani n'ubu nyene no posting photo sibyo dufate uri nk'ahantu uri nko mu kabari wasukanye n'umutipe ifoto muri babiri
hari abazovuga ujya mu kipe basohokana n'abahungu n'abandi babona ko ari ubujama bisanzwe genre rero ikintu iyo kigaragaye abantu tugitahura gutandukanye yego ikintu iyo kigaragaye abantu tugitahura gutandukanye ariko nizere yuko muri rusange uremera Imana yego amantu wanje gusenga kubera iki ariko bwambara mwiteye yemera sinemeye abandi bemera ngira ngo je nemera iwacu iyo abandi bemera ngo imeze gute ziratandukanye ibyo mbona abantu bakiriye Imana zitandukanye for example nkuko nk'amadini hariho amadini menshi umukobwa adashobora kwinjira muri eglise atambaye wambaye ipantaro nk'uko nambaye ashobora kwinjira wakuba wambaye igikanzu ikijipo kigira hariya sinzi imishatsi wafunga igitambaro ivyo ni ibintu bakiriye guys birumvikana hari abarinda kwambura ibirato aje mu murusengero kuri eglise abari amarobine akamanza koga eske nabo yapfuye mpera yose mugabo gasanga ngira umukuru w'ishengero baba bamunuki niyo mpamvu bakira ibyo bintu byo koga kurinda koga kuri eglise barabanukiye burabuze buroga ariko nabayogiye wose ndibatse twe kuri eglise bacu nibabigira ivyo ukaraba gusa ubenani ukaraba mu kadobo ka corona gusa abindi guys je nifuza kumenya ati mbega wewe Imana senga we kubwiwe ni Imana yita gute ni Imana imeze gute Imana nita Imana umbwiye imeze gute sindayibona isura uremera nawe utayibona isura bigenda gute yemera utarayibona isura nakuja ariyo banyigisha genre kwemerera kugira urumva ko yemera ni kandi nkuko no kwemera gutandukanye urujya gusenga gahiki uko twumva yuko ubwa mbere 2021 2019 2020 ko atari kirengo no mwaka wo byageze gute tanga uyu mwaka usenga byo bimeze gute namye senga ejo ko bamwe imbere yakamera ibintu byawe byose biratswe si byose umuntu si byose umuntu agaragaza ngo nakamenye jemeze ukuri mbaye uko na wamye usenga rero kuba umuntu agira vie privée yiwe afite warasenga ariko ntagomba kuvyekana gusenga ubiza ababizi utabizi na je m'en fous ntayi wiwe nta n'umutayi wiwe uvyemera utavyemera biragusha mbega nkaho muhora mwiyora kubwira ko utemera Imana vyakira gute aleze bindo imyaka maze kuri yisi imyaka mbaye n'abarundi ndabazi sivyo nubwo batuvuga ivyo onye buvuga ibindi yego urundi ati rero n'abayemera barabavuga nene urasanga pastor ko bamuvuga ko atari pastor ko bavuga ko atari ugasanga pastor ko bamuvuga ko atari ugasanga ko bakubwiye ashe twahuriye kurya ingurube nibirakubaho ukavyibona bakavuga abantu baravuga ni nkuko bakuvuga rero nawe barakupfuka naje nakupfutse wavuze gute nivyo yes ariko nizere yuko umuntu kuba atahura kandi umuntu akagira icyo yemera nico sega n'uburenganzira bwiwe n'uburenganzira bwiwe kwene usenge ntusenge uburenganzira bwawe ariko umunsi umenga wewe waje gusenga tari dimanche senga musi si oya sinaje gusenga musi si dimanche gusa nanye byaye ngoma ko nza gusenga igihe ntibasenga imisi yose dimanche ugasenga imisi yose wewe ariko umuntu akuravye n'ukuntu habitude yawe ukuntu wiyambarira umenga umuntu asenga cyane nuko bimetse nege ndiyerekana wambara neza nk'umukizwa cyane nk'umukristo nk'umukatekumene umukizwa yambara gute umukristo yambara gute bakikiza ngo n'abapanaro bambara ubonye ko nikwija aranturira sanga aranyirukana muri eglise yiwe nzogenda atire kubwa uri kwije cyane yambaze nawe ntuzinanye ubona ntikwije simple mambonye udahenye mu wambaye neza niyo nakubwiye hari abantu bakiriye nyene ibintu byinshi hari ama eglise udashobora kwinjira wambaye ipantaro utinjira utambaye igitambaro utinjira nimba ibintu byatandukanye ni nkuko ari kumva ndagenda n'ibirenge mvuye ahera mugani nambaye ibirato ngo ndiye byamenze ipantaro y'umukobwa ipantaro n'iz'abagabo vyanditswe he umurongo wa kangahe kandi cyose gutse n'amaverse yose sha apana sanzwe namye uze amaverse yose yo muri bible numbwira gukreya eglise no ikreya mugani ibikawe ndakwisabye
Kwego tarakira iwawe. Ega besho sigafisizi iwawe. Kwego tarakira iwawe. Umuhamagara nta Ufise. Ariko umva kuzobigira. Oya. Mbega bazikira bobo ko bazikira ku bwinshi gaki bibaza ko biva ku gaki. Si bimwe nakubwira abantu benshi barakira imana zabo sibyo nkusanga afise imana yiwe yemera agaca kire yego yes ati rero umuntu wese yarayimeye imana yiwe bicabwa ati reka ngire urushengero rwanje canke bajya nitwumvikana reka ngire ivyo wanje nivyo vyama bihaba umuntu agiye gukira eglise usanga eglise avuyemwe bashwanye bapfuye iki mbega aho uri wewe bimeze gute bien nubwo vyo bimeze nabi birabasha byenyiranye ndo gusenga nahe abindi bashwane bamenana imitwe aleza barimenya niye bona Mungu wabo Mungu wabona jo ariko wibaza ko bameze gute sindi ngere bamufata sindi ngo twatumufata cyo kimwe kitweregeze kumubwira ikiganiro atubwira ati turasenga Imana ariko nituzi kwiriho cyangwa kwitariho ya Imana yindifa gusenga naho twabimenya gute none twabimenya gute kuvuga ngo twarayigishijwe ebega abo batwigishije bobo ntiwa baratubesha Beni sinize amashuri y'abarundi cyane mubwo ibintu byinshi byo muri ndabizi kera batanguye basenga intama sibyo baragenda basenga kiranga mugabo abazungu baje batanguye gusenga Imana eske ko gito kwimvira ati ni kintu abazungu bakreye ho kiranga bamusavye yaraba niko ndavyumva ko yaba mbega abasenga nk'abo barahabwa kirango none usenga nuko nufata icyo giti nkagisenga nkabona ndahabwa sinzo nubwo bari Imana mu ijuru iyo twumva iba ariyo yampaye nkuma mvuga ca giti sinuvuga ngo ni Imana yamana cyangwa mvuga kimwe nizera wigishije kandi urumva ko iri muri we urabyizera nkawo yuvuki wanyu musenga ibigirwamana wosenga inde Mana nuko bari Imana iguhaye ugumana ko ari ibigirwamana y'ibyaguhaye ibigirwamana birataga navyo narizi kweli ariko je kintu nari mbona IQ Imana batwigishije je mu rumenga ni nziza bavuga ko iba mu ijuru none isiga amavuta yawe nawe uvuye ni nziza urayibona ko iwategeka ngo amavuta cyangwa isabuni ariko dupfa kwisenga uko nyene dupfe gusenga baje ikubwira tuwe ki 2020 itangwe ne niko nami wowe usenga ivyo utemera je ndasenga nakubwiye nemera Imana uko ndayizi wiyizi gute basi wowe benisho ushobora kuba wemera Imana uvuga ati Imana yanje nijya kamera ndayisenga uko nyene asenga Imana nti nigishijwe wigishijwe ngo imeze gute imeze uko nyene nivyanje urimo tubiriye ki basha nandengere nivyanje cyane wewe be senga niyo mama wanje na papa basenga niyo famille yanje yose isenga iyo nyene mugana wo mu mutima wose ndimwe bayifata nitifata cyo kimwe aya wo mu mutima urafise ukuntu yifata lakini kumenya ukuntu wowe mu mutima wifataga kuko uwaransiguriye neza yuko wewe même si nawe dusenga Imana ariko nituzi kwiriho nshakene kumenya rero ikintu kiri mu mutima wiwawe bon ndizera ko nakuze numva avuga ati Imana niyo itumye tubaho Imana niyirema Imana atayihari nuku Imana nuku byose Imana byose Imana sibyo mugani uko nyene yetwemera ikintu tutazi ko kibaho ntabwo tubishwa ko gihari yaba basi hane gute Imana yokwemera ko usonza je mpaze umve ko bigoye kwemera cyangwa kwihanganira sivyo gute umwigisha yigisha umwana eje umwana ntamuhe lift kandi ari umwigisha yamwigishije mbaga bigoye cyane ariko turi abantu batwigisha byo bavuga ati turabe ivyo bakora twumvise ivyo bavuga none ko basi Imana yemera ibyo onye hari numvise Imana yanditse byo ariko muri Bibiliya biranditse même Bible yanditse hari umukono Imana yigeze ubona ariko ni ntumwa bavuga ko ari intumwa sawa ibyo by'intumwa byo n'icyayi kimeza ko tubihari ko byigeze binabaho nibo bavya ko iki byose by'amabiri mu bazungu amvushije kuvuga yuko n'abazungu arashobora kuba bari bashaka kuba ari ibintu bakreye nyene kugira tubeho dufite icyo dutinya nko mu gihugu ata president hari ni hamwe usanga umuntu atambukira ku wundi bagajagara ivuga habo mukuru aho nimba ari byo banakreye bafite n'ubwenge
ndashobora gukora ikintu nkavuga ati Imana irambona ndabihevye kati kico dutinya ubundi ho nyene byose yatari bega gayikiu burya ko nzi ko wewe ukunda ibintu byo kuryoherwa cyane izere ko ibintu byo kuja mu boîte warabiretse kuja muri boîte si icaha kuduma si cyane ibwirizwa rya kangahe ariko mu mabwirizwa ntari ibwirizwa no ndenganye sinari amabwirizwa ibwirizwa ati kuja muri boîte ni icaha ndiriye njya kangahe bisigura ati rero kuja muri boîte ni life nyene bisanzwe byo kuri ino sinyene kandi bavuga ko ibintu byose tubaye ko n'Imana yabiremye umva rero kuba ubijamo n'umuntu yumviye gukora boîte burya n'ubwenge Imana yamuhaye none kwega Imana yamushizemo ati kora boîte kandi akaba yunguka naco cyo nuko rero ikintu cyose hano ku isi ni gifise inyungu yacu n'ikiguzi cacu rero nje nifuza kumenya nene ko biri kintu abantu babifata ukundi gayikiu bifata nabi ngo boîte n'ahantu Shetani yibera wo kuja abana bihakuja abana b'Imana urafise umuntu ahora kubwira ivyo dusanga ari we yamaye cyane kandi yamaye imisisa duma hari ndaro gose rero gusumbya nawe wewe utiyumvira ivyo onye urasanga waje direndi jusqu'à dimanche aja duma hari ndaro yigurukira twika abantu turatandukanye kwemera kwatandukanye abantu nyene turagowe bega wewe ariko nawe warabiretse kugiriye nako cyo muri boîte nica nakwagira ibwizwa yagangaye umva katari cyawura jaye yego neza ariko nizere yuko nimba ujayo n'abariyo ndibazura bagorora basuka babwirije mu gima kabwira basi yo mana basuse ni muri boîte si muri église sivyo kaje ngiye muri église ndi umukristo asanzwe sindi n'umwigisha uwo mpamagaro nta Ufise rero tugera muri boîte urumva iki nindeyo nakumviriza kuba kubona ubwo nk'umusatsi iyo cyose n'umwanya wacu ari umwanya wo gusenga n'umwanya wo kuryoherwa none gute wofatanya ibintu byo kuryoherwa n'ibyo gusenga gayiki n'ubu ikintu cyose n'umwanya wacu idisani simvuye gusenga ndatashe hari ibindi ninaje muri boîte ndagenda kizire gutwara bible kuko kupaka yo amajambo y'Imana baragutekura nimba ko ari abantu bagijambo abantu babi ikintu cyose n'umwanya wacu kora ikintu ku mwanya wacu mbega kuri kizanye Imana ahantu kandi uzi ko Imana ifise ahantu ura telefone mugenzi wawe ndakora mvise kuri église wacu dufise igikorana azoza niho kandi namwumvita twigende mu kabari araza apana gucugira ngo mugiye mu kabari ko mugiye ibintu byo muri église no byo si byiza aho buri kurarengera umuntu kandi Imana buri kurayirenga yes ariko Jack nizere yuko abantu botubifata nabi ariko muri boîte se ahantu habera ibintu byiza turi dusubiye inyuma gatoyi icyayi kibi kiberaye wowe nimba ugiye gukora ikintu kibi ni ibyawe si iby'abantu bose bajaye yego none nk'inzoga ni ikintu kibi gutamba muri boîte ni umurongo wa ariko barabivuga bavuga ibibujijwe kunywa karenza sibyo nico gusa nico kibujije inzoga si icyaha ibwizwa rya kangahe icyo ntatsindwa n'ibyaha twakreye twakreye Imana yaraduha lady commandment ninazirenga vraiment aho ndavuga ati zamusa zikanyene none wazirenze none uvuga ko uzirenga ndonge ninazirenga ngati ikisakwe naragikoze mugango utuntu twaba bakubwira ngo kine cyane ugiye muri boîte cyucura n'ibitsitaza byinshi cyura n'abagabo bagukora ko kandi bavuye gusenga uramwiyama kandi umuntu akuvuruga nikuba wamwihaye se binashobora kuvuruga utamwihaye abasara nina kuvuruga atanyihaye zone rero umwana kwa Rogente yego umva rero bamukoze ko akavyemera nuko aba yifise mu ruhande yes ni impanuro nziza je kubganje ndabitahuye ku ruhande rwiwe akubwira ati jewe umwanya wo gusenga ndawufise n'umwanya wo kuja mu vy'isi ndawufise ariko avuga kuja mu vy'isi si vyiza ariko Benisi ndagusubiye mu jamura nkubwiye kwisi dukorera abantu aba yego inde nande
Shetani ni Imana ndugu yangu. Abakorera Shetani baba bameze gute? Sivyo. None sawa basi. Tubeho dukorera Imana gusa. Nibaze ko tamuntu yesubira kurondera n'amahera. Sivyo. Ko bavuga n'amahera ko ari ya Shetani. Kwege amahera no tuyarondera. Kandi ari ya Shetani. None uwemeza gute ko amahera ari ya Shetani? Nuko biri. Nuko biri. Imana yazanye kugira abantu barondere buzigwira bakora. Mwahuriye muri banki yaki. Ni yahe noti yanditse ko je ndi Imana nije nasinya. Ni yaje. Ekibazo sindwa. Ufise ukomera kumeze gute riko? Ugo nyene. Sinakire kumenya ibiri mu mutima w'uno mukobwa gabaje. Na pasteur ari pasteur. Aradiarondera. Kandi azikora ya Shetani. Kwega tuje gusenga mana mama hera ko cyakora kubwa nyene. Na noti hari yanditse ko mana. Byose yanditse ko 10-20-30. Ni giharuro. Urazogera kwanza bazi kibazo iki. Yo ari nyinshi zo zumugire. Kweki rugero rupapuro rwitwa amahera. Kandi ari urupapuro. Urupapuro. Bakaruha agaciro. Kubeki rwitwa amahera. Jewe kentine no kwica benisho kubera urwo rupapuro. Kubera iki? Hariho n'abayaronka ashesha amaraso kubera iki? Bagakora ibintu bibi. Umuyanga aronka amahera ashesha amaraso. Sibyo? Ni benshi bakora byinshi kubera amahera. Ariko kuva kera yarahari. Niye? Oya kera bagira tuze n'umwana w'Imana. Bagira troke. Sibyo? Munyuma haza amahera ako yacianagura n'umwana w'Imana. Amahera ni mabi na Shetani. Ari turayarondera turabirenga ko tubibona. Neza cyane. Napatira aravuga ati Kristo muranebeje akajogorondera amahera amahera aravuga sivyo hari hano dushobora kwinjira kuba dafite amahera hari hano dushobora gusaba ikintu kuba dafite amahera mugo ufise amahera mu murusengero ngo ari abantu bicara imbere kubw'amafaranga yabo bafite ivyo birazwi ayo umuntu Ufise amahera yiwanje menshi muri eglise ntangira icumi gusumba benshi sanga nicaye ufise agaciro kanini gusumba na pasteur kubera iki none amafaranga l'argent part de mon âme no sari faranga hitwa d'accord we namenye gusa impamvu iri rya rupapuro rwitwa amahera cyangwa amafaranga dufise n'amazina menshi hari urundi rupapuro rufise agaciro nka rujya n'urupapuro rwa divorce uraruta ushatse muga amahera yatore kandi amafaranga kuba ko ari ya Shetani mfe uba Shetani arafise agaciro cyari kuri dosire kubera ikintu nega iki kubera dukorera abami babiri none ko ariko uwundi mwami tutamukorera ari w'Imana Imana turayikorera na Shetani twamukorera none ko ariko Shetani ko ari waganje cyane gusumba Imana beli shoko wami imbere ya kamera imishe nuko kunda rya jisho siko y'amahera kwege udeda kuza abantu babandi nuko kunda kubaza genda ubumwigisha basi ni kubera amahera kintu cyose n'amafaranga amafaranga rero ni mabi kandi ni meza hanini ni meza hanini ni mabi ari wowe si none tubeho gute basi icyo ata amafaranga nitwoba kwisi tubako sivyo Jesi no hata mahera mfise ngo ndiko ngenda Bibiliya njayitani uwa muzuzanga mwibara ngwaye napfuye ni hanarengana umuntu agenda aravuga ijambo ry'Imana nta numwe yumvira no kumuhamagana akavuga ati aragize afise basi n'inyota na pastor arati imodoka kamurengana kandi benshi hari ababikora kubera aronka amahera mugabo ukora ivy'isi baraguterera iyo kuguterera bisanzwe tubigerageze urabe tubigerageze urabe bacaho gusana rimikashi nubwo utawifise ushota rikre urumva ko isi yaheze ariko gahekyo isi ntiyaheze Imana araduhevye kandi isi ntihera hahera abayiriko kandi n'abayiriko kwanza nibo nahera wowe uravyaye ejo uzoba wapfuye umwana wazovyara nawe njya ejo uzoja mwijuru nta kibazo niwe biragora ko uzoja mwijuru ho uraryemera ijuru ho kwanza ndaryemera mugasi oya sindagerageza basi ndanatuje muhero ho uzo ivyo navyo nzi jewe kuvuga ngo umuntu apfuye ngo nja mwijuru canke nja muri ivyo navyo nzi ijuru ndaryumva sivyo kandi ndagemera nkuko abandi bagemera sinokubwira adresse yawe ngo nahango mwijuru bagenda ukuntu no
ko twakuze twumva umuntu yaje mwijura amanza gupfa muga twumva babazungu batuzanira bya bindi hari abantu baduze batarinze gupfa kubera iki twe tutomera nkabo hari n'abandi batabemera ngo abo bantu ngo ntibigeze baduga yego kandi madini atavyemera amadini yoni atani amadina arazimiza akanazimurura none ko umuntu akwiye kwitwara gute baseke umuntu akwiye kwitwara mu kwemera kwiwe wowe ukaba uvuga ati je nemera ukuntu kwemera kwanje guhagazana nta setu ko niwumviriza abantu uzogira n'ikibazo yes urumva yuko ni Kentine agageza kudusigurira icyo novuga ariko nizere yuko akazi ukora ku Queen Video no kuba mu presenter kumbe ukora kuri channel yitwa on time TV on time yes wifuza kumukurikirana for more information musange kuri on time TV kugira ngo ugire subscribe nawe nyene ibi biganiro rubikora ndibaza sigurira abantu impamvu temera Imana abantu bemera ntabyo barambaza ariko nizere ko zobibasigurira impamvu wewe emera Imana yiwawe on time TV ikora ibiganiro by'ubuzima busanzwe sibyo yes ubuzima busanzwe n'ibindi nyene nta bindi niyigisha ijambo ry'Imana tubesha muga muye na pastor ndamukoresha uwo mbonye wari wese n'umurozi tuhure ari ndadaje yes ati rero kubganje ncarifuza kumenya ati mbega wewe kubwiwe yafashe umwanzuro wahe ko twumva yuko asanzwe ari mu Queen Video akaba mu kubarondera amahera akaja kandi no gukorera Imana umva Imana zose tuzikorera zose zibiri cyari basheka je basi ndamusigure penisho sinuko gukora kunagira uri guhitamwe ahantu hamwe ati je nkorera umwe jewe nkorera abantu babiri navuye gusenga nja kuri on time nkore hajikira ka tagenda gukora video kandi hose umva ndiko mbangayikishwa n'amahera kandi adahari sinokwambara neza ngo nje muri eglise udusanga no kuri eglise bashize nk'ibombo batugire nk'abandi barinde kutwotsa sibyo amahera akenewe ahantu hose muri eglise nzogenda wicaye ku ntebe ivunitse ufise amahera uzoterera kuya baguri yindi ntebe sibyo abaririmbyi ntibazobura ingoma kugira muri eglise biryoye muhezagiwe ufise amahera no uratange basi n'iki afuma bijana nuko batubwira umwami Imana muri eglise kandi tuzi ko ari Shetani ibaze rero yo mpamvu nawe uraje kubwira ngo genda umweranda iki twese dukorera abantu babiri muri eglise twama dutangishika kandi utangika ingongo yakubwira ko Imana itagira barafu sibyo Imana ni barafu Imana ivyo ingongoro birayimena amatwi Ifo kuyiha amafaranga kuyi amahera n'amahera shagiye cyose Fiena nagira ajya amafaranga nayo impereza niko bafata bakakoresha nuvuga imigambi yo kuza eglise nese ivyo nyene kandi na pastor bakeneye kujya abakeneye kwambara abakeneye kwigisha abana bi sivyo bishoboka gute dukorera abami babiri gayicyo nuko yenye bimwe byisangamo umwe turamukorera tubizi canke ari abamukorera babizi n'abandi byisangamo utegetse kurondera amahera kugira ube open urondera amahera ukurondera Shetani bien sana kandi tubirimwe n'Imana izo tubabarira nyene kuri ico frame ubanza wibaza ko uzoshibwa gutega icyo Imana nibizi siniza amategeko siniza amategeko Imana nizorutse nivyo zirwanda by'umuhera wisi dushaka kuba tuvyumvuko nyene kazorinduna ugasanga ntibizopfa binabayeho wo kwifata gute ariko ko aravuga yuko muri Bibiliya ngo ibimenyetso byavuze ko bizoba ngo urikuri atanga kwibonekeza ivyo uravyemera wewe uravyemera nkawo nuva muri Bibiliya aravuga yuko ari abantu batemera Imana ngo ari abantu bazopinga ku Imana nkawo numva ko Imana utaye ibihari ubu vyamyeho nta kintu gishasha kiko kiraba sema tu akwabe ibintu bitigeze bituba ko twebwe generation yacu vyamyeho nuko tutamenya ababaye imbere yacu iyo bariko baraje nta kintu gishasha kiko kiraba kuba ari abantu batemera Imana kuri Yesu nibari bahari abasambanye nibamye bahari so domana gomora bayituriye si ubutinganye n'ubu buhari none ubu turi muri demivande turi muri ya myaka no byamyeho nta gishasha gihari uyu muhero rero bavuga rero ushobora kutazoba rero je mbona ari ubuzima nyene tubayemo yako
umuntu niko yomenya gusa ukuntu yitwara imbere y'Imana. Yego. Imana yemera muri mutima wiwe. Wabaho n'ukwemera kwawe. Niyo conseil uvugaga iki atanze muri rusange. Yego. Kurayini nushobora gufata umuntu ngo emera ukumera uko. Ibibaho. Oya nutemere numviriza abantu mu kwemera kwawe dusanga warabaye nabi. Ariko nikibazo nca nibaza iki gute iki umuntu yofatanya Imana na Shetani vraiment. Imana na Shetani turabana nani. Sivyo gute. Utigoete. Muri English tegeza utangisha kandi. Sivyo. Abakristo bakeneye dukeneye kandi hose avuga amahera. N'ushinga igreja nashaka kwishinga atamahera afise nibibaho. Kandi abarika korera Imana. Nashaka kuvuga ati umuntu wese uzorabe agenda gutanga umutwaro Mana nkeneye iki niki kandi cisege hagaze ku mahera. Ya. Nibaza yuko amahera sikibi ahubwo abayakoresha nibo bari babi. Oya, ni byose nico kimwe. Mahera ni kibi nyene. Ni yatuma jewe nakankora cya kintu kibi kubera mahera. Yes kubera gushimira cyane iki. Ndawushimiye cyane. Yes wavuze ati mbega umuntu yifuza kurikirana gusanga he. YouTube ukorera. YouTube ni on time TV 257. Yeah. Ugiye gusenga warawirega. Yako. Imana mbabarira kubyo nkora. Amna nkora amafuta ya jewe. Urumwe gira nabi. Ucumura ku Mana. Good. Namara ucumura wewe. Kujya uja mu video ibiki bijya siki cyumuntu. C'est la vie. On cherche l'argent. Ouais. Seulement. Naki ibindi byose Masculize. Wavuze ko ari YouTube yitwa gute? YouTube ni on time TV 257. Yeah. Ndagushimire cyane. Ndagushimiye cyane. Wigira ko uragenda ari ko cyo ugenda ko unashuka. Uko nashuka sawa tuzosubira. Yego sha. Guys bakunze Buja TV ni Q no musene nashimye ko ndamurondera. Ndamukurikirana ndabasengera. Bon nabonye nyene ajava muri juste nuvuga muri side zo hiyo nyene. Yatubwiye byinshi nuvuga ko vyerekeye komera kuyo tuzosubira no gutaha urakumwe na Beni kuri micro band camera professional tuzosubira rero ntibagire kugira subscribe bye bye.